Mwiriwe nanone nshuti banywanyi ibiganiro byacu aho muherereye hose iryo nino turagarutse muri studio zacu i Bujumbura hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tubandanye kushikirizaho amakuru n'ibiganiro bigezweho babiri kwavugwa hirya no hino mu isi. Hano kuri Burundi News TV rero turabahaye ikaze kuri no mbonesha kure yacu imwe rudende ibandanya kubashikirizaho amakuru abari ko aravugwa ngaha imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kandi tukaza no kugenda twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari iryo nino ku isi turebera hamwe update z'amakuru abari ko aravugwa. Twibanda ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese tubahaye ikaze turi ku igenekerezo rya 24 Myandagaro umwaka wa 2024. Turabifuriza kumererwa neza cyane, tubifuriza uwa gatandatu mwiza cyangwa se isabato nziza kuba yubahiriza cyangwa weekend nziza. Mumeze mute aho mwerereye hose? Tubahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Turi ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Umuvugizi wa Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje guhakana yivuye inyuma ibikuye mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'umuryango mpuzamakungu uharanira agateka ka zina muntu ku isi Amnesty International, aho wavugaga yuko leta y'u Burundi biciye muri Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ikomeje kurangwa n'ubwicanyi, ubuhotozi, kugira n'abataba batavuga rumwe na leta ndetse n'indi migambwe iharanira agateka ka zina muntu nga mu gihugu cy'u Burundi. Akiyongeraho abamenyesha makuru ni nyuma yuko haragiye haragaragara ibibazo bigiye bitandukanye byagiye bigaragaza neza ko bamwe mu batavuga rumwe cyangwa se abatari abanywanyi ba leta y'icyo gihugu cy'u Burundi n'abamenyesha makuru ari bamwe mu bantu bagiye baribasirwa mu myaka ishika kuri 4 Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashyize ku butegetsi cyangwa se amaze ku butegetsi. Ariko uyu muvugizi w'iki gihugu cy'u Burundi cyabyinyuze ubuvugira nyine Evariste Ndayishimiye yaje kugenda arabihakana yivuye inyuma. Hari ibyo yasobanuye turaza kugenda tubigarukaho mu kiganiro cyacu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara nyine. Muraza kunyemerera ngaruke ku makuru akomeje kugenda nayo atavugwaho rumwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uwitwa Domine Banyankimbona, abantu bakomeje kwibaza aho yoba aherereye, niba yoba yarapfuye cyangwa se yoba yarishwe cyangwa se niba yaba yaranyurujwe cyangwa se nimba yarabashije kuba yongera kwivuriza hanze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Icakora tumaze kumenyera amakuru y'uko nga muri leta y'u Burundi bamwe mu bantu benshi bariko baranyuruzwa, birangira leta ivuze yuko baba barajyanywe hanze kugira ngo babashe nyine kuba bajya kwivuza, mu gihe ibibazo byerekeye ubushikiranganji bw'ubutungane ari byinshi nga mu gihugu cy'u Burundi. Haraciye ukwezi kose atagakuru k'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ku rubuga rw'iyo rwa Twitter acange se n'ubundi urw'ubushikiranganji ntabwo aherutse kuba yogaragara, dore ko aherutse kugaragara nyine arongoye inama iheruka kuboneka nyine ku igenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi umwaka 2024 mu nama y'abashikiranganji. Haraciye igihe nyine ataboneka. Turaza kugaruka kandi kuri byinshi nyine bikomeje kugenda byibazwa aho yoba aherereye cyangwa se niba yoba yarapfuye cyangwa se niba yoba yaranyurujwe. Ibikomeje kugenda biraba akamaramaza kuri ino manda ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho abantu bariko barahura n'akaga gakomeye cyane. Mu gihe homaze kugenda hagaragara amashusho avuga yuko rero hari bamwe mu bagize inzego z'iperereza nga mu kino gihugu cy'u Burundi bashyizweho nyine na Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo habashe by'umwihariko kuba bohangana cyane cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe cyangwa se abandi basanzwe bavana amabanga mu butegetsi bwiwe bakayajyana mu yindi migambwe mu rwego rwo kugira ngo bazayifashishe babasha kuba botsinda amatora ateganyijwe. Iri tsinda rero ngiyo bashiye kuba ryo gufata ribasha kuba ryo guhitana cyangwa se rikaba ryo gufungira ahantu hatazwi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu minsi iheze twabamenyesheje amakuru yavugaga ku nama ikomeye cyane y'abahuriye muri SADC yabereye muri Zimbabwe, ariko Bwana Tshisekedi arongo igihugu ca Kongo akaragerageza kujyana itsinda ry'abamaneko ryagombaga guhitana wahoze arongo icyo gihugu Joseph Kabila. Gushika none Zimbabwe rero yavuze ku byo kuba yaraburijemo umugambi wa Tshisekedi wo kwivugana Joseph Kabila wigeze kurongora icyo gihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari n'andi makuru avuga yuko AFC cyangwa M23 yoshoye kuba yokunguka izindi mbaraga. N'ibindi byose biriko biravugwa rero turaza kubirebera hano hamwe muri kino kiganiro. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV.
ndabifuriza kumererwa neza. Abadukurikira bari imbere nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi tubifurize kumererwa neza, twifurize amahoro y'Imana cane. Abadukurikira kandi muherereye irya nino kw'isi mu bihugu bigiye bitandukanye nyene birumvikana ku mugabane wa Afrika, mu bihugu bigiye bitandukanye, haba muri Afrika yo hagati, mu burengero bwa Afrika no mu bumanuko bwa Afrika, mwese turabaramukije. Abadukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye iyo ngiyo mu mahanga, muri leta zunze ubumwe za Amerika, abaherereye muri leta ya Arizona, muri leta ya California, abaherereye Washington DC no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya leta zunze ubumwe za Amerika, tuyifurije ibihe byiza. Abadukurikira muri Iburayi, mu Bwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Australia n'ahandi hose tuyifurije kumererwa neza cane. Kuri wowe utameze neza rero bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana, nkubwira ngo nyamuneka niba utarakora sabone kuri YouTube channel yacu, biko rero kugira ngo ushobora amakuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikirizaho. Mwese turabahaye ikaze rero tuyatangurira nga muri kino gihugu c'u Burundi, hakomeje kugenda haravugwa ibintu bigiye bitandukanye, hakomeje kugenda haravugwa akamaramaza k'inkuru ziriko ziteye ubwoba, zikomeje kugenda zituma abanyagihugu bashobora kuba botangura guhunga kuko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi raporo cyangwa iki cyegeranyo kimaze iminsi kiravugwa kiranacacara ku mbuga ngurukana bumenyi kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni raporo y'umuryango mpuzamakungu nyine uharanira agateka kazina muntu witwa Amnesty International, aho wanditse by'umwihariko uvuga yuko leta y'u Burundi iriko irakora amahano ateye ubwoba, aho ko bariko bararangwa no kwica ndetse no kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe umunsi ku munsi rero abategetsi bagenda baranyuruzwa, abandi bagiye batandukanye basanzwe barongoye indi migambwe cyangwa se abagwiza tunga muri kino gihugu c'u Burundi, bakaba bariko baragenda baranyuruzwa gace gace, akandi hagire n'umuntu ushobora kuba yomenya aho nyene bishobora kuba byararengeye cyangwa se aho bishobora kuba byaravuze. Ni video isa nari ngufi ifise iminota ishika kuri 2 n'amasegonda 27, aho umuvugizi wa perezida w'u Burundi yitwa Gatoni Rosine arahakana ibiri muri ico cegeranyo nyine ca Amnesty International. Gatoni Rosine avugira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariyamiriza ibiri mu cegeranyo c'ishira hamwe riharanira agateka kazina muntu kw'isi rizwi nka Amnesty International, kivuga yuko leta y'u Burundi ituratuza abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abamenyesha makuru. Uwo muvugizi avuga yuko ivyo ngibyo iryo shyirahamwe jandika atako bisa naho bihuriye n'ibiriko biravugwa ndetse n'ibibera imbere nga mu gihugu c'u Burundi. Gatoni avuga yuko uburenganzira bw'abantu bwubahirijwe kandi ko n'abashikanwa imbere y'ubutungane baba abenegihugu basanzwe canga abamenyesha makuru baba ari abarenze ku mategeko. Nyamara n'ubwo bihagaze gutyo rero, abanyagihugu bamwe na bamwe ntibatinya kuvuga yuko muri ibi bihe bidasanzwe bari kwitegura ibikorwa by'amatora, abanyagihugu benshi bariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, bariko barahura n'akamaramaza. Ubu ngubu hashize iminsi myinshi ata muntu uriko urarondera cyangwa se abasha kuba yabona uyu mutegetsi asanzwe ajejwe iby'ubutungane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho uyu nguyu yitwa Domine Bankimbona nk'uko bakomeje kugenda bivugwa. Abantu batanguye kugenda bibaza bati ari hehe? Hari bamwe mu bo twatanguye kugenda tuganira nabo basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, bavuga yuko uyu nguyu afise ibyo yagirizwa kuba yarakoze, abivugwa yuko yoba yarajanywe n'urwego rujejwe iperereza nga muri kino gihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko kandi hari amwe mu mabohero ariko arajyanwamo abanyabyaha cyangwa se abariko baranyuranya na leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ariko kandi bikavuga yuko uwijyanywemo adashobora kuba yogaruka cyangwa se gabashe kuba yorekugwa amahoro. Icakora harimo n'abakomeza kugenda bavuga yuko nyene yoba yaragiye mu gihugu c'u Burusiya kwivurizayo, ariko abandi bakavuga yuko ari igihuha catangajwe cyangwa se cyatanguwe na leta y'u Burundi mu rwego kugira ngo atazogera umuntu ashobora kuba yotahura ibiba biriko biramukorerwa. Mu gihe rero ibibazo bikomeje kugenda biriyongera umunsi ku munsi ndetse ijoro n'amanywa mu byerekeye ubushikiranganji bw'ubutungane ari byinshi, by'umwihariko haraciye
ukwezi kose atagakuru k'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ku rubuga rwa Twitter cyangwa se X rw'umushikiranganji ntago yari yabasha kuba yokongera kuboneka. Aheruka kuboneka nyine uyu nguyu Dominique Banyankimbona aheruka nyine kuboneka kw'igerekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi umwaka 2024 mu nama y'abashikiranganji akaba haciye ataboneka. Bamwe bariko barakwiza ibihuha yuko uyu mushikiranganji yahunze igihugu ariko nta bantu bafise icemezo cyangwa se nta makuru ya nyayo yo kuba yovyemeza. Abandi kandi ntibatinya ntibajya umunwa mu kuvuga yuko yoba yarafashwe n'urwego rujejwe iperereza nga muri kino gihugu c'u Burundi azira kuba yarariye ibiturire. Abandi bakavuga yuko nyine yaba atagikorana ingufu nyine nkuko byahoze akiri umugambwe cyangwa akiri umunywanyi wa CNDD-FDD. Amasoko yacu mu Rusiya yo avuga yuko rero Domine Banyankimbona ari kwivuza muri icyo gihugu ico yoba agwaye n'icyashizwe rero ahabona. Reka mbibutse yuko haciye amezi ashika kuri 2 umukuru w'inama nshingamateka Daniel Ngabirabe nawe rero nyine yari kwivuriza mu Rusiya, nawe yari yaragiye atabimenyesheje aho abo bakorana kugeza aho rero binyura aho bikomeza kugera bivugwa mu majambo atoroshe mu nama nshingamateka yuko byo bari ikibazo gikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu begereye umushikiranganji Domine Banyankimbona twavuganye baremeza yeza yuko ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Icyakora ntibavuga yuko niba yiba yaratorotse koko nyuma yuko inzego z'iperereza zari ziratanguye kugenda ziramuhiga cyangwa se yoba yaragiye agiye kwivuza. Batubwiye yuko azogaruka mu ntango z'ukwezi kw'icenda ariko ntibavuga icyo yoba arimo cyangwa se icyo yoba agwaye. Mu butungane hari ibibazo bitariko biratora umuti cyangwa se ngo bibashe kuba byokemuka umunsi ku munsi ijoro n'amanywa. Mu mpera z'indwi iheze rero byari byitezwe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yari gutanguza igikorwa cyo kurekura bamwe rero mu banyururu ariko kandi byahagaze ku munota wa nyuma. Ibirori rero byari kubera mw'ibohero rikuru rya Muramvya, nta nsiguro n'imwe rero yatanzwe kuco bihagaritse. Ntituzi ko yoba rero bifatanye tuzi ko byoba rero bifatanye no kuba harabuje umushikiranganji w'ubutungane cyangwa se ari ikindi kibazo gikomeye cyane. Icyakora amakuru dufise nuko nga mu mabohero y'u Burundi haba ijya Gitega, za Mpimba, Muramvya ndetse n'ayandi menshi cyane agiye atandukanye harimo ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima butoroshye aho nta bifungurwa bihagije bariko bararonka, aho harimo n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye cane aho bariko barahura n'ingorane zo kuba amagereza amwe namwe arimo afise umubare munini cyane w'abo yagombaga kwacira bakaba baragiye bikuba inshuro nyinshi. Amwe mu masoko y'ibanga rero yaraduhaye insiguro itangaje. Mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bari bakeneye rero kuraba ukugene amakungu yakira irekugwa ry'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye mbere yuko rero barekura abandi banyururu. Ikibazo rero hera rero mva makungu kirahagaze. Leta ya Evariste Ndayishimiye ku buryo rero yoba ikeneye kwerekana utwigoro twinshi cyane mu myanya igiye itandukanye kugira ngo irabe ko yohindura ishusho ry'ayo mu makungu. Aho rero ni mu gihe kandi muri Nyakanga iza hateganyijwe i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi inama ihambaye y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu, aho ikibazo cy'u Burundi rero kizogaruka na cane ku bijyanye no kongereza ikiringo c'umuhinga wa ONU ajejwe gukurikirana agateka kazina muntu ga mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko rero leta y'u Burundi yafise ubwoba bwinshi cyane yuko ishobora kuzibarwa cyangwa se ishobora kuzahura n'akaga gakomeye cyane muri iyo nama. Akaba ariyo mpamvu hotanguye ibikorwa bigiye bitandukanye byo gutangura kurekura bamwe mu batavuga rumwe na leta bivuga ko baba barafunzwe ariko barazira ubusa. Ariko kandi biravuga ko rero byaba ari akamaramaza ndetse binavuga ko leta yabuze icyo ukora n'icyo yareka mu gihe nyine uyu nguyu arongoye ubutungane mu gihugu cy'u Burundi bemeza neza yuko yoba yaratorotse. Ntituramenya neza icyo ari cyo cyangwa se icyo twatora niba koko yaratorotse cyangwa se niba yaragiye kwivuza ashobora kuzogaruka. Ico bikoze Dominique Banyankimbona rero ni umushikiranganji yerekanye rwose ko ibibazo by'agateka kazina muntu ataco bimubwiye. Tumaze igihe rero tumwereka impahazwa
zahejeje umunyururu canke zejejwe ariko ntacyo akora ngo zibashe kuba zorekugwa. Imfungwa rero by'umwihariko ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza ku karenganyo ni ikindi kimenyetso kitabesha ko rero Domine Banyankimona atanenzwe agateka kazina muntu, aho nituvuze izindi z'abarundi indiri z'abarundi baguma rero banyuruzwa n'iperereza ariko ababikora ntibigere bakurikiranwa. Ikindi kibazo rero cari kigeneye Domine Banyankibona agira ico akoze rero ni inzara iriko iranuma mu mabohero y'u Burundi kugeza ubu ngubu ata mutegetsi aboneka ariko ariga umuti w'ico kibazo. Kuba rero no kutaba rero mu Burundi kuri Domine Banyankibona birasa ni umushikiranganji ataco amaze mu bijyanye no kurenganura abarundi. Igikorwa rero ciwe ntaco gifasha mu bijyanye no guha rero ishusho nziza cyane ubutegetsi akorera, uko bikomeza kugenda biratangazwa. Imigambwe rero igiye itandukanye irakomeza kugenda ishikiriza ndetse igaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi n'ubundi abategetsi bamwe na bamwe bisa naho ata kintu na kimwe bamaze usibye kujya amahera y'ubusa. Bamwe bati ntitunagaye na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye wakomeje kugenda abihaniza ndetse anabatuka anababwiye yuko ari ibibone mu mutwe, uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uko kandi bikomeje kugenda bigaragara cange se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ijya nino harakomeje kugenda haravugwa ayandi makuru menshi cyane agiye atandukanye. Amakuru akomeye cyane nyine aba ariko aravugwa mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Zimbabwe haherutse kuvugwa inkuru zikomeye cyane nyuma y'inama ikomeye cyane yari irimo abategetsi bakomeye cyane bahuriye muri SADC. Ni inama yari irimo nka President Madame Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania nyuma yo gusimbura muri ico kibanza nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli. Harimo kandi abandi bategetsi bakomeye cyane barimo nka Felix Tshisekedi, João Lourenço wa Angola n'abandi bategetsi bakomakomeye. Ico gihe havuzwe inkuru z'uko rero z'umwihariko itsinda ryari kumwe na Tshisekedi ryashatse kwivugana wahoze ari perezida w'icyo gihugu ca Congo Joseph Kabila, ariko leta ya Zimbabwe iza kugenda ibuburizamo. Leta ya Zimbabwe rero yahakanye amakuru yavuzwe mu cyumweru giheze yuko rero yaba yaraburijemo umugambi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo wo kwivugana Joseph Kabila wahoze ayobora icyo gihugu. Kwa gatandatu w'icumweru giheze ubwo Harare mu mugwa mukuru Zimbabwe rero haberaga inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC, havuzwe amakuru yuko leta ya RDC yaba yari yohereje abakozi b'urwego rwayo rujejwe ubutasi ngo bivugane Joseph Kabila ndetse n'uwitwa Generali John Numbi wigeze kuba arongoye igipolisi ngaho mu gihugu ca Congo bahunze igihugu. Byavuzwe kandi ko rero uwo mugambwe wapfubijwe no kuba inzego z'umutekano za Zimbabwe zarataye muri yombi abarenga 30 bari baroherejwe muri uwo mugambi nk'uko biriko bitangazwa. Umwe mu bayobozi muri leta ya Zimbabwe wavugishije ibiro ntaramakuru ASP byo muri Congo rero yavuze ko intumwa za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo zavuye mu gihugu cabo rero by'umwihariko ata muntu n'umwe utawe muri yombi canga ngo afungirwe i Harare ku mpamvu iyo ari yo yose. Yakomeje agira ati nta mugambi wo kugerageza kwica Perezida Joseph Kabila wigeze ubera i Harare, ati nta n'ibihuha nk'ibyo byigeze bibaho haba mu gihe rero ndetse na nyuma y'inama ya 44 y'abakuru b'ibihugu byo muri SADC. Zimbabwe ivuga yuko kandi byavuzwe byose ari ibihuha bidakwiye guhabwa agaciro. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni umwe rero mu bakuru b'ibihugu bari bitabiriye iriya nama ya SADC yabereye Harare. Tshisekedi wavuzwe mu mugambi rero wo kugerageza kwivugana Joseph Kabila nyuma yuko rero mu minsi iheze yamushinjije kuba ari umwe mu bari nyuma y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umwari M23 umaze igihe rero by'umwihariko ushaka kuba uwo muhirika ku butegetsi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Icyakora amakuru ariko aradusumira havuga yuko rero Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ijoro n'amanywa akomeza kugenda by'umwihariko akomeza kugenda agira ubwoba bwinshi cyane uyu yagiye ku butegetsi asimbuye Joseph Kabila, nyuma y'uko rero ngo azi neza yuko asanzwe akorana ku buryo bukomeye cyane asanzwe akorana ku buryo bukomeye cyane n'uyu muhari wa M23 ndetse n'iryo tsinda rya politike rizwi nka Alliance Fleuve Congo. Ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane wahoze ari umuyobozi ukomeye cyane mu ishyaka rya politike riyobowe na Guy Londo Mbuyo rero aherutse kwinjira mu muhari wa politike wa Alliance Fleuve Congo uyobowe na Colonel Nanga Iyobelu, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara wifatanyije n'abagwanyi ba M23. Ibi rero byamenyekanye mu nyuma y'inyandiko zasohowe n'ishyaka rya Aleppo risanzwe ribarizwamo by'umwihariko ihuriro rya Union Screen ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Izi nyandiko zimenyesha ko Metere Dundu wari usanganywe imirimo igiye itandukanye muri iri shaka yifatanyije na AFC ya Colonel Nanga irwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Dudu rero yari umuyobozi wungirije n'ubundi wa leta ushinzwe gushyira mu bikorwa ubukangurambaga. Yari umwe rero kandi mu bashinzwe ibibazo by'amatora muri federasiyo yo mu ntara ya Chopo, nk'uko biriko bigaragara. Madamu Dudu rero yinjiye muri iri shyaka by'umwihariko mu ntanguro z'ukwezi kwa Gashyantare umwaka uheze w'ibihumbi 2023 aza n'ubundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara Dudu azwiho kandi kuba yarigeze kuba kandi n'ubundi mu matora ya guverineri w'iyi ntara ya Chopo yahoze yitwa Kisangani. Yafashe iki cemezo mu nyuma yo kunenga ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ari nabyo byatumye agana AFC. Mu ntangiriro z'icyumweru Madamu Dundu rero yatunguye abo mu ishyaka rya Aleppo ubwo yarimo akoresha ibiganiro mu ngabo za M23 isanzwe ibarizwamo n'ihuriro rya AFC, uko bikomeje kugenda bigaragara. Bakomeje kugenda rero barunguka bafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye, dore yuko by'umwihariko ari bimwe mu bintu biriko birakora kuri Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bamwe bavuga yuko rero kuri Tshisekedi cyangwa se kwinjira muri bino bihe byose ari kimwe mu bintu biriko birateza impungenge ndetse n'umutekano muke, nyuma y'uko bamwe mu babarizwa mu mashaka agiye atandukanye bagenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho bava mu mashyaka ya Tshisekedi bakajya kuri AFC bakagira amabanga amwe namwe bajyanamo, bikomeje kugenda bituma Tshisekedi akomeza kugenda yihaba. Ndabashimiye mwese koko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbandanga kubashikirizaho, twongera gusubira mu masaha ari imbere.